Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikira aherereye muri uyu mugoroba kuwa kabiri ku itariki ya 10 Gitugutu 2023. Banywanyi b'Umuhuza TV ndabahaye ikaze kandi ndabaramutsa aho muherereye hose muri uyu mwanya w'amakuru agezweho muri iri joro. Amakuru rero tugiye kugaruka kubiriko bivugwa cyane mu gisata c'ubutungane hamwe n'umutekano. Byose ntuze kubicikwa, hari amakuru mashasha twabateguriye mukaya tugire tubashikirize ngingo nkuru tuza kwibanda ko. Imbere yaho reka nyatangure ndamutsa kandi mpakazi abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, abari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndabahaye ikaze kandi ndabakengurukiye cyane ko mubandanya agukurikira ivyo dushikiriza. Hari amakuru menshi rero tuba twabatunganirije babivugwa cyane mumenyesha makuru ku mbuga ngurukana bumenyi, haturungikirwa n'amasoko yacu dufise irya nino mu nzego zitandukanye no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Nkuru tubatohoreza bavyaranyegejwe bitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo. Byose rero tuvyibanda ko mu bisata bigiye bitandukanye. Mu ngingo nkuru rero tuza kwibanda ko nizi zikurikira. Inkuru ya mbere tuza kubabwira nuko mushikiriza manza mukuru wa Republika yemeje ko Dieudonné Murengerantwari yahagaritswe. Ni mu itangazo rero ejeje gutanga Leonard Manirakiza akamenyesha ko ku magenekerezo y'indwi hamwe n'umunani Dieudonné Murengerantwari yahora arongoye banki nkuru y'igihugu BRB n'umudandaza akomeye cyane wo mu Rwizatunga Sylvestre Niyonsaba boba barahagaritswe. Mukaza gukurikira rero ivyo mushikiriza manza mukuru wa Republika amenyesha ku vyaha abo bagabo bariko barakurikiranwa ko. Ni nyuma yuko hari inkuru zavuzwe cyane ku munsi wa gatandatu no kuwa Mungu ko Murengerantwari yoba yarakuwe mu mabanga ndetse agaca asubirizwa. Ariko rero nkuko biri muri iryo tangazo ry'umu shikiriza manza mukuru wa Republika turaza kubigaruka ko muri aya amakuru. Mu bindi rero nkaza gukurikira inkuru itangaje. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano uyu munsi yerekanye umukenyezi yahora yiyitirira umukuru w'igihugu mu gutanga amategeko ku bashikiriza manza. Kuri wa kabiri regenekeje rya 10 Gitugutu Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro ya hagati yavyerekanye imbere y'abamenyesha makuru, naho mukaza gukurikira rero ingene yoba yasiguye uko uwo umukenyezi yahora yitirira urwego rw'umukuru w'igihugu ndetse n'ibikangisho yahora akoresha. Byose mukaza kubikurikira muri aya makuru twabateguriye. Turaza garuka kandi ku giciro c'igitoro coba caraye kidugijwe ubwa gatatu uno mwaka. Ni inkuru rero yateye abarundi kwidoga bikomeye cyane. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndagusaba rero kugira ngo aho uherereye hose ntuze gucikwa. Ndaguhaye kaze. Mushikiriza manza mukuru wa Republika haremeza ko Dieudonné Murengerantwari yahagaritswe. Uwo yahoze arongoye banki nkuru y'igihugu BRB yoba yarasubirijwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Umudandaza Sylvestre Niyonsaba nawe yoba yarahagaritswe. Mushikiriza manza mukuru wa Republika akamenyesha ko aba bagabo bariko barasambishwa ku vyaha bine. Icambere no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ni atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale. Hari ibiturire arivyo corruption passive, hari ugukoresha amafaranga avuye mu vyaha blanchiment d'argent no kunyuruza amatungo y'igihugu détournement de biens publics. Leonard Manirakiza rero ubwo numushikiriza manza mukuru wa Republika arahumuriza imiryango y'abafashwe ko amategeko y'igihugu azokurikizwa mu gukurikirana abo bantu, akagira ko akagabisha abadashaka kwinjira mu ntumbero y'u Burundi buzoba buteye imbere muri 2060. Dieudonné Murengerantwari yarasohowe gato ejo haheze maze arabisikanya mu babanga na Edouard Normand bigenda ko ari yaraye aganywe kurongora BRB ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Tugarutse rero kuri uwo mu Rwizatunga Sylvestre Niyonsaba no mu Rwizatunga avuka ku mutumba wa Randa muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Asanzwe akora cyane mu gisata cyo gucukura no kudandaza ubutare.
Nicegera c'umukuru w'inama nshinga-ntwaro w'ishirahamwe rijejwe kivugo ca Bujumbura Sylvestre Niyonsaba na Dieudonné Murengera-Ntwari ni benda hamwe abakenyezi babo baravukana. Sylvestre Niyonsaba rero afatwa nk'umwe mu badandaza begereye cane cane ubutegetsi bwa CNDD FDD. Tubandanirize kuri ya nkuru yuko Pierre Nkurikiye yerekanye umukenyezi yahora yitira umukuru w'igihugu mutanga amategeko kubashikiriza amanza. Kuri uyu munsi rero wa kabiri igenekezo rya 10 Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati y'iterambere rusange n'umutekano yerekanye umukenyezi azwi ku izina rya Kwizera Claire bivuga ko asanzwe yibabana akoresheje uruyeri ni escroquerie na cane abikora banje kwiyitirira inzego z'igihugu. Pierre Nkurikiye amenyesha ko uwo Kwizera Claire yafashwe inyuma yaho ahamagaye ku telefone umushikiriza amanza wa Ntahangwa amutegeka kurekura abantu bari bafatiwe muri zone Kinama bagirizwa kudandaza gitoro c'amagendu mubwira ko ari umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito abimutumye. Nkurikiye rero akaba amenyesha ko umukenyezi yavuga ko asanzwe ari umukozi w'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aho ngo asanzwe ajejwe kumutohereza amakuru mwibanga bamwe bita abasumyi b'urusaku. Umushikiriza amanza rero akaba yaciye ahenda umukenyezi kugira ngo bamusanga aho akorera babivugane neza ama yumvise abandanya avuga ko ari umukuru w'igihugu yamutumye bimutera amakenga kugeza avumbuye ko ari umutekamitwe aca ategeka ko ahagarikwa. Pierre Nkurikiye rero akaba amenyesha ko atari ryo rya mbere umukenyezi ahagarikwa n'inzego z'umutekano yagarizwa ico caco kwibishura yari no kwiyitirira inzego za leta ariko mu nyuma bagasanga ubutungane bwaramurekuye. Pierre Nkurikiye rero akaba atanga akarero ko mu myaka iheze umukenyezi yabeshe ko ari umukozi wo mu bushikiranganje amagara y'abantu catangura kwiba abantu abemerera akazi. Ico gihe Nkurikiye avuga ko uwo mukenyezi yafashwe amaze kwegeranya miliyoni 1,300,000 y'amarundi bongera bamutesha yandashika ku miliyoni 1,300,000 y'amarundi yari agombe yiba abantu mu kubabesha. Nkurikiye rero agahamagarira bene gihugu kurikanura muri iyi minsi kuko ngo abasuma babandanya biba bakoresheje ayo mayeri. Kuzindi nkuru rero zivugwa cane kubirabana n'igiciro c'igitoro co bacaraye kidugijwe ubwa gatatu no mwaka mushikiranganje Ibrahim Uwizeye niwe yaraye abitangaje i Bujumbura ndetse akaba yanamenyesheje ko igiciro c'igitoro kigiye kuza kirahinduka buri kwezi. Litiro ya essence yavuye ku bihumbi 4,450 y'amarundi ija ku bihumbi 4,550 y'amarundi. Litiro y'amazuti yavuye ku 4,250 y'amarundi ija ku 4,395 y'amarundi. Litiro ya petroli yavuye ku bihumbi 4,135 y'amarundi ija ku bihumbi 4,150 y'amarundi. Ibrahim Uwizeye akaba yamenyesheje kandi ko igiciro c'igitoro kigiye kuza kirahinduka buri kwezi nk'uko mejeje kubivuga. Duga ry'ibiciro vy'ibitoro riraboneka no mu bindi bihugu kuva hatanguye intambara hagati ya Israel no mu rwi Hamas muri Palestine. Mu gihe leta y'u Burundi rero itogabanya amakori atari make itoza kw'iritiro ry'igitoro ubuzima ntibugiye koroha mu gihe ibiciro vyari bisanzwe biri hejuru ku bidandazwa bitandukanye vyankenerwa na cane no ku gitoro. Hari amakuru rero hariko aravugwa cane mu bindi bisata bitandukanye nk'uko vyanditswe mu bimenyesha makuru, reka nayo tuyagarukeko. Mu kinyamakuru magazine Jimbere boba banditse inkuru tugiye gutangurira kuri iyi. Bibiliya iti yishira umutima ku bwenge kuko nibwo buzotuma dushika kuri rya hangiro twihaye. Kugira dushike kw'iryo terambere tubanze tugabanura umurundi wirondoka na cane abo tudashoboye kurera. Ivyo vyashikirijwe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye mu ijambo ryiwe
muri rya huriro ry'abakenyezi b'imboneza. Annonciate Sendazirasa yigeze kuramutswa ubushikiranganzi bw'abakozi n'akazi nawe ati ni vyiza guhimiriza ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, ariko mu mategeko leta yoshira itegeko rigena abana umuryango tegerezwa kuvyara, kuko uko tumara umwanya niko n'ibintu bitava aho biri. Mushinga amateka Martin vya bindi avuga ko ikibazo atari ic'abantu benshi, kumbure ngo umuntu yo kwigisha abakenyezi benshi akabaha n'ubushobozi bwo kubaho atera imbere akaba incabwenge, tuzosanga ico gitigiri kiriko kiragabanuka. Izi ni zimwe rero mu ntwererano zagiye ziratangwa na bamwe mu bakenyezi ndetse n'abashinga ntahe bari ngaho muri iryo huriro, aho rizobandanya ku munsi w'ejo itariki ya 11 Gitugutu 2023 ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Tubutse ko rero ryo koraniro ryo ryaritabiriwe n'abantu bagiye batandukanye baturutse mu mpande zitandukanye z'isi, cane cane aha ku mugabane wa Afrika. Yandi makuru rero ariko aravugwa cane, Buramatari na Musitanteri wa komine Muyinga bahanura abasore bose bafise imyaka 20 canke irenga batari mw'ishure kuva hambavu y'abavyeyi bakure ambutiyaje mu miryango baje gukora barondere ubuzima. Byashikirijwe kuri uyu wa 10 Gitugutu muri komine Muyinga mu gihe hariko haratangwa inkwavu 350 ku mitumba yose hagize iyo komine. Bahawe inkwavu ni imiryango 7 y'abantaho nikora baba kuri buri mutumba mu mitumba 50 gize komine ya Muyinga. Musitanteri wa komine Muyinga ni Amede Misago ati tworora inkwavu zitanga umwavu, zigwira n'ingoga kandi zoroshe kugabira imiryango. Musitanteri wa komine Muyinga akaba yongeraho agira ati kera umwana agwaye kwashi bamugaburira imfuku, none izo mfuku zarakenye, abenegihugu bahamagarirwa kwijukira korora inkwavu kuko vyasabwe n'umukuru w'igihugu. Amatari w'intara ya Muyinga gasaba abajejwe intwaro bose kuva mu nzego zo hasi korora inkwavu. Muyobozi ngatazobera akarora abenegihugu mu korora inkwavu azoboguzwa. Buramatari Jean Claude Barutwa nayo agatera intege yabo bose bakura amaboko mu mpuzu bagakora. Buramatari na Musitanteri wa komine Muyinga bahanura abasore bose bafise imyaka 20 canke irenga batari mw'ishure kuva hambavu y'abavyeyi bakora ambutiyaje mu miryango baje gukora barondera ubuzima, kuko nibo baba bagifise inguvu zo gukora. Ibirasi bibiri vyo mu mwaka w'indwi n'umunani kuri Ekofu Gacaca zone Mungwa komine Gitega vyaruguruwe n'imvura ivanze n'umuyaga kuri uw'icenda kwa 10/2023. Abanyeshuri rero ntibakurikiranye ivyirwa kuri uyu wa 10 Gitugutu 2023. Ubuyobozi bw'iryo shure bavuga ko bafashe ngingo guhera kuri uyu wa 11 kwezi kw'icumi 2023 bagiye guhora biga nyuma y'umutaga bitije ibirasi vyo mu yandi mashure n'amabati agera kuri 38 niyo yononekaye cane. Bakaba basaba n'ababishoboye kubashigikira kugira ngo ivyo birasi bisanurwe byirwa bishobore kubandanya neza. Banywanyi bo Buhuza TV ndabakengurukiye cane, muze gucikwa n'ayandi makuru turiko tubategurira, muze gukurikira kuri iyi mbonesha kure. Mane bahezagire.